aho turi mu Rukago kw'ishure ry'imyuga CFP Don Bosco baramutse batunganya ibikorwa bijanye n'amahimiriza kugwaruka cyane cyane rw'abigeme kugira ruhurumbire amashure y'imyuga nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure ari bakishimira ngo wize umwuga ari hakazi akongera akagaha n'abandi. Hano twari twatumiye ugwaruka rwo mu mashuri atwegereye amashuri yegereye hano muri CFP yo mu Rukago kugira ngo tubereke imyuga dusanzwe twigisha, tubereke bibonere n'amaso yabo aho twigishiriza, babone ibikoresho dukoresha, babimenye hanyuma babikunde, na cyane cyane ko twabona ko muri no myaka ya vuba, ino myaka ya nyuma usanga hari abana batazi ivyo dusanzwe dufise hano iwacu muri Don Bosco yo mu Rukago, ko ari vyinshi kandi ko ari vyiza ko dufise ibikoresho bihagije kugira ngo tubigishe umwuga. Kubera ko umwuga turabibona mu gihe cy'ubu kuri si tugezemwo, ni ikintu wacize uronka ubuzima, umenya uronka ubuzima bw'iwawe kuko iyo wavyize uraheza ukaronka akazi wowe nyine ukakironderera canke ugakorera n'abandi bishobotse, ariko ukaca uronka amafaranga, uburyo bwo kwibeshaho nubwo kubeshaho abiwawe. Nukuri mu gihe cy'ubu tubona abantu benshi barondera akazi hirya no hino, ico notera kamugwaruka no kugira umwuga kuko uwize umwuga nukuri arakironderera ko kazi wenyine akihemba mbere agashobora guhana akazi abandi benshi. None rero ugwaruka runyumva nigwijukira umwuga, nibaze mu mashuri y'imyuga na cyane cyane muri CFP Don Bosco mu Rukago tuzobategura bikwiye kugira ngo bihangire akazi bonyene babona ubuzima. Abanyeshure bakurikirana imyuga itandukanye kuri iryo shure bakabona ko iyo myuga izobagirira akamaro cyane muri kazoza kabo, ngo narijya ko bayikurikirana bayikunda, bakemeza kandi ko atamwuga wagenewe abahungu gusa canke abakobwa gusa. Je mu kwiga uwo mwuga mekanike automobile ni umwuga wanjyohera kuva na kera kuko no mu kibano hariho uwavyize kandi mbona vyagiriye akamaro, nanje cyane umva ndawukunze cyane kandi mbona yuko ari buzomfasha muri kazoza. Abakobwa baciyumvira ibyo bintu yuko hari imyuga y'abahungu gusa, nibajijuke bavibuzimu bajibuntu kuko ubu twese turashoboye, bavuga yuko abakobwa twese dushoboye, turashoboye. Harabibaza yuko batoshobora nko gukora ipine, mugabo byose turabishobora n'amaboko yacu yose abikora, ahubwo bose bahurumbira imyuga kuko ubu niyo ngirakamaro. Jewe igituma nabonye nize hoteli ko vyonezera cyane, navuze ati nize hoteleri no mu mwanya nzoba nahejeje ishure nzogenda kwirigara shingishe nka restaurant yiwanje vyangwe bantume ko mu bandi mamanza nkagenda gutegura ibifungurwa vy'abandi bantu. Bamwe mu baciye kuri iryo shure CFP Don Bosco ryo mu Rukago bariko baratera imbere kubera imyuga bakurikiranye, bagahamagarira abandi gukunda imyuga cyane. Nagira ndababwire ugomba gutera imbere ubanza ukuri iki ubwishime. Ariho umuntu avuga ati kwifreshere yanje nta condo noja gufyonda jewe, sivyo? Ariko jewe abigisha bari ngaha barandetse sinobesha, naraja mu byondo ngakura ibirato nkaponda ku mugoroba nkiyoza nkaca nigira vakanse. Ababigisha nyene nibo bandangira akazi. Rero ndabateye intege n'ukuri kunda umwuga dushobore kugera ku ntambwe twifuza. Muri ico gikorwa CFP Don Bosco yari ifadikanije n'andi mashure agera ku 10 cyane cyane abanyeshure biga mu mwaka w'icenda, bakaba baboneyeho akaryo ko guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi.